bavuze ko kumbure ujya mukobwa yakwagirije inda akakwagiriza inda na iyo nda yayitewe na se mbega ni true story ngo ibintu byakubaye. Of course ni nk'umwana bibo murakunda guca murondera sexe different kugira kumbure umaze kumva Stone ugaca wumva na Sisi, umaze kumva Sami ugaca wumva Kanyana, umaze kumva hariya anye na nini hariya anye umaze kumva Sami ugaca wumva no Haske. Wayi kumbure ucurondera mu partenaire kugira ngo izina ryiwe riduge nawe riduge. Musanzwe jewe siko byari bimeze kuko je Sisi twahuye wari umustar je natangwa no gukina filme. Ubundi Sisi niwe yatangiye kuba umustar kuri we. Sisi wari umustar before me kandi nico gihe cyose no gushika umunsi sarandusha na fan base ariko rero urumva ko nivyo abantu benshi bakunda kuvuga ati ngo Sisi ngo jisi namuronde just because uko ari umustar nyine ugenda mu gihe kizina ariko nta filme nimwe twize dukorana na Sisi je before. Je nani kiganiro na kimwe twize dukorana na Sisi before kuburyo ruvuga ati ngo amuhe boyfriend nyine nizo honya ariko rero gishe nagoze n'igiki je naba kuko Sisi twarakubagana maze kubagana twazo kubagana twarenda azaro je afisi yamyumvira ivuga ni ntabwo nshobora guterana amaraso. Mwarakubaganye kumbure na Sisi mu nyuma ukubagana na Sisi hava mwinda sivyo bamaze kubimbwira rero cyaravuga ati rero ngana hari tubanere tugenda kubana ni kugira ngo mbashe kwita umwana wanje ko je kabastari hajya kwikingira babagora kabisa bari binizereramo kubera ko akesha no kwikingira bugega la majority benshi nabwo bakibikingira ngo kugira ngo nibavyari benshi batinjya migera ya sida kandi umuntu yakoze sida niwe yakoze prudence none umuntu yokora ikintu cyo kwishagacha akora ikindi kintu cyo kuza kugikingira oya sayo niyo mpamvu jana nakoresha prudence nyine ngizo ikoresha kumbure kwa mwe na Sisi hacava ku mwana mbene umusore no mwigemo. Igozani TV, Igozani TV, we could cry. Oh. Nuko bakunzwe Igozani TV umusatirizi mbona hari kugira ngo tubane tu update no musi naho no musi kumbure aho turamutse turonka akazingo noneho ikirere kikaba ari naciza hari ani tukaba noneho ku Igozani TV umusatirizi nabazaniye umwe mu basore kumbure bariko baritwara neza mu gukina amarabese aracari muto ariko kandi bamuzi ko umusatirizi ngena nibariza utucanke turiya kugira ngo umukinyi wanyu canke umwe mwakunze umwikundira kuri mwebwe mumenye neza vyimbitse. Ni Stone kumbure amazina yatwamumenyeko ariko kumbure hari anye abafise andi mazina noneho abazwi cyane ariko izina rizwi cyane kuri we nibaze ko atamurundi cyangwa umurundi kazi atazi Stone uwari we na cyane cyane aho ari umwe mu bana bakiri bato cyane ariko yazananye noneho inguvu zidasanzwe. Bro umeze neza sana umusatirizi umeze neza umeze fresh bro ni fresh kabisa igitego wahabonye gute sharakanye kwe gusa nyine ni heza nyene ahubwo ndakubaza kuki nabonye radio mu hotel menshi bwo kuruta ama eglise n'amashuri amara ama hotel abesha shebaza ngo hano ama hotel ngo babasambana cyane sobanura gute ahubwo haba hagendegwa cyane nizo birashoboka ko n'abasambana baba bahari nyereye n'ibyo muri byo Stone kumbure urumwe mu bantu batabaye aba underground mu gukina cinema ndakeka ko kabisa waje uje kuko nka cinema umwanya ni cinema kumbure yaje ikwandikishiriza izina mu Burundi nka bwose yego bram biri mu bintu nshima sana kwere yego gusa ku underground narigeze ku underground of course kubera ko narigeze gushaka kuza nkina nyine bye bozo mu club n'ibintu ibintu nk'ibyo no kumva ngo film ngo yahiriye muri studio ngo amafaranga ngo bivye ngo nizama image ngo yatakaye naje bukazora anja gwere kacavuga tunga agese one day ko ibintu bize bigende neza basi nco tukora umwanya nyine shiba virisi turasha icayo imitima y'abantu Mr. Right nyeregere kandi kumbura barakajingoka ka of course yene right yene iminsi itari mike muri kumwe na team Ihangiro TV ndakeka hari anye barakuguriye inzoga ni baby oya Ihangiro TV amamagara asanzwe babizi neza ko mfise umugore kandi yise nyene ibintu nk'ibyo so that twaje gukora kwere onye nibazi twamaze iminsi 2 dukora ku buryo umwataronka n'umwanya wo gusohoka
yani uva muri tournage wapfuye no guruka imana ugashika kuryama tu akantu kamwe bama bibaza kuri Stone ati urumwe mu bantu bakunda gutwenga cyane bakibaza ati eske Stone kumbure yoshobora kwatinga ari serious kumbure ari umwe mu bantu asimujini nyene of course kandi ngene jewe nubwo mbandi kwenda kina nyene shavuye nyene nkomeza kugaragaza yani nuze kibigaragara gisi nyene yuko nashavuye ibintu bica bikurikiza umwanya wo kutumva ivyo ndiko ndakubwira nyene bavuze ko kumbure ujya mukobwa yakwagirije inda akakwagiriza inda na iyo nda yayitewe na se bijya ni true story ngo ibintu byakubaye no it's just a hijani film yani film mwatize ariko abakinnyi mwatize ibintu biba kuba ariko nawe kumbure ngo byarakubaye ko byago byigeze bimba ko kweri nyene yari story ya vera yanacamya ndayimwandikire nyene turayandika amatusha turayikina kandi ikindi naco of course no kunyana mu bivuzo va filme yani nta bintu bimwe duclear ahubwo tubona ibintu biba kuba banye cyangwa n'andi hantu then bikaca biduza inspiration nyene kugira ngo tubashe kwandika isi kuko na wundi Alvera Muhimbare mama wiwe ntabwo abana n'umugabo si nyene araho nyene mama Alvera ntabwo abana umva ko pa Alvera itavye imana nyene kera umva rero mama wiwe ari muri babagore b'intwari bazica bagenda kurongogwa uravuze ati ngazopambana n'abakobwa banje ntume babaho ubuzima bwiza si nyene ibintu nk'ivyo sa ariko biva no kunyene rero Alvera yavuze umuvyeyi umwe yaciye imagine rero n'ubu nakabaye rero nararezwe na papa wanje yani umugabo mama wanje agaca afata ku nguvu atwarinda aca nabigira ukuntu nyene yari idea nziza kandi out there bibaho cyo nyene bare reka dukora ko nyaco turakora imana irabikunda nyene Alvera aza neza carisohoka neza mucaba kinene turabishima koko reka tugaruke noneho kuri wewe Stone kumbure turi kumwe kuri uwo mwanya before ko uba Stone mbega wari uzwi ku izina riye abavyeyi banje je banse niyo nkuru Dennis ako rero maze gukora nyine naciye nkuru nanga iryo zina for real gukwere Dennis yajyanka bite mu gihe mbona ko wewe wibaza ko Stone na Dennis kumbure mwayo mazina irifise vibe ara iryo wari iri Stone bro kubera yanditse amateka no kuko ufise na meaning ya bien yani Stone bisigura ibuye yani everybody know that yani kila kintu cyose kugira ngo gikomere inzu y'amabuye n'inzu y'amatafari nta muntu umwe wegereranye ariko nyine meaning ya Dennis byari bisobanura imana y'inzoga kubwo ivyo byarafashe birana yani bikomeza kungenda ko sana ku buryo wasanga avuga ati kumbe banyise izina yani bisigura ati imana y'inzoga ubwo bisigura ati rero ngomba kunywa inzoga kugira ngo ncike imana y'abantu bazinwe bose yani usanga nyene mu nyuma wazo gutara bari yani nakina kimwe ndiko ndakora ikinyungu yanje ndiko ndiyicira ubuzima bwanje jenyene basi cyaravuga ati rero nti ngomba guhindura izina Stone yani ncamita Stone nyine muca binga sure yani iryo Stone nyine barimenye ku nguvu na kwa upole birabizi ko iyo mukinyi w'amareresi w'umutipe cyangwa w'umugabo cyane murakunda guca murondera sexe different kugira kumbure umaze kumva Stone ugaca wumva na Sisi umaze kumva Sami ugaca wumva Kanyana umaze kumva hariya anye na nini hariya anye umaze kumva Sami ugaca wumva no Haske wari kumbure uturondera umupartenaire kugira ngo izina ryiwe riduga nawe riduga musanzwe jewe siko byari bimeze kuko je Sisi twahuye wari umustar je natangwa no gukina filme ubundi Sisi nawe yatangiye kuba umustar kuri we Sisi wari umustar before me kandi nico gihe cyose no gushika uyu munsi sarandusha na fan base ariko rero urumva ko nijye abantu benshi bakunda kuvuga ati ngo Sisi ngo jisi na nkuru just because uko yari umustar nyine ugenda mu gihe kizina ariko nta filme nimwe twize dukorana na Sisi je before je none kiganiro kimwe twize dukorana na Sisi before kubuguru kubyo ruvuga ati ngo amuhe boyfriend nyine nizo honya ariko rero gishe nagoze n'igiki je naba kuko Sisi twarakubagana maze kubagana twazo kubagana atwarenda azari jya cyamyumvira ivuga ni ntabwo nshobora guterana amaraso mwarakubaganye kumbure na Sisi mu nyuma ukubagana na Sisi hava minda sivyo bamaze kumbwira rero
cyaravuga ati rero ngana ntari tubanere tugenda kubana ni kugira ngo mbashe kwitaho umwana wanje ko abastar hajya kwikingira babagora kabisa bari binizereramo kubera ko akenshi abantu kwikingira bugega la majority benshi ntabwo bakibikingira ngo kugira ngo nibabyari benshi ati njya migera ya sida kandi umuntu yakoze sida niwe yakoze prudence none umuntu yokora ikintu cyo kwishagacha akora ikindi kintu cyo kuza kugikingira oya sariye niyo mpamvu jena nakoresha prudence nyine ngizo ikoresha kumbure kwa mwe na sisi hacavuka umwana mbene umusore no mwigemo Estonia wa kabiri mbega imbere y'ukuvuka uwo mwana ndashaka kumenya feedback kumbure zagarutse muri societe kumbure mu kibano mu gihe kumbure izina rya Stone ryari ko rirazamuka ntabwo kumbure nko muri famille yanyu kumbure byaciye bizana cyuka ati kumbure umwana wacu agiye gusambana bya bintu bijye bituma kuzara sambana kuzara ino nabana babandi mu gihe kumbure izina nawe ryari ko riraduka oya Genesis twakundanye ntarayitangura kina film umva sisi ni barabirimwo naje tumbire sisi ni wabibeshize mu joro oya cyane umusazi kuko nakuze niyemera mvuga ngo ni myiza nyene kandi kindi nacimana ameza agije kuvuga neza so that yene kuko mbandika yene umuntu ufata umwanya gusoma ibitabo isi yani ndakurikirana ubuzima bw'abantu barenze sana kuko naje ndifuza kuza umuntu arenze isi then mbere y'umetse kuba nyene sisamaze gutwarinda mbere nta kintu kimwe kigeze kiba muri quartier kubera ko gishingenzi nashingira ku mwana wanje bugatire ko je nizera tumwana mugiye akitwarinda yani akija mu ndama wiwe je byarakenewe were bwa nyabwo kuva cinjira mu ndama wiwe gushika mu myaka 3 cyo utigishije umwana wawe muri ico gihe ntabwo uzo kimwigisha uzosanga uje kubimwigisha waracererewe then rero macabura tero then I want to umwana wanje ndakeneye yuko azoba n'umugenzi wanje ambwiye rero sisi tugende tubane kuko cegejana n'akazi nari ifisi narayo ndasamye nyene nk'ivyo ahubwo sisi we yakora nabasami muri Rukundo TV ico gihe mbare ni bacari y'inzu umbare ko maze kumbye ko yuko ofisi nda generalize ibyo byo gushona ko sinabikomeje icafate amezi atatu kugenda kwigiza nuko se nikumbe tubaturanditse kiganiro ndashaka kumenya mu ncamake dukoresheje ibisegonda bike cyane eske ubuzima bw'uko wari Dennis hari ahantu muri iyo myaka n'ubu uri Stone kumbure umwe mu bakinyi bariko barakundwa cyane mu gice cy'u Burundi ubona bitandukanye anje ntabwo binkomerera ari kiganiro nakoze muri Anglo TV ari mu commence ngo tumutive ko asa nk'ukenye yeso ko genda Kenya kandi je ndanabyishimira sana kuko niyo mpamvu je ntabwo uzi gufekinga ubuzima muri babari ngirira mbare stress arizi wanje ngo mwotisha umuduga bare yagenda n'ibiyatubigana cyuya yose kuko nzi neza yuko ntabwo ndigera ngira aho ngo ndabugera yose muca bari ntabwo byigeze binkomerera kuba ko ntabwo nigeze faking ubuzima bwanje yani babuzima nabaye nka Dennis yene bwo bukomeza kugira igitandukaniro gusa gihari ujya mu nabyo ko mba nk'icyo mba ndamurutana ko turengaje bwa hey Stone what's up hey yani muca bari gusa afise izina ngo n'amafaranga bise rero nta kintu kimwe kiri different gihari usize gusa ko banze ambega ubu ibikorwa kumbure usazukora amafici cyangwa amakorabo atandukanye n'abandi bakinyi kumbure batandukanye mu ntara zitandukanye ariko ndakeneye kuri ya channel yawe mwe na madame hari sisi igikorwa kumbure ivuga no ugiye kudukora n'igikorwa iki umugore wacu yego ngiye ndimo nawo uringo nawo wose baringo filime tw'umugore wacu kizoba avarbaga inyuma y'ukwezi yego ariko kandi tubibutsa ababakunda mbega icyo gikorwa gisaba kuyihe cyane kuri sisi Cynthia yego yep and sezera abakunda Stone yego so ego Zen TV akoze wa Zen TV yene mwakoze kudukurikira kandi mwakoze gukora subscribe kandi mwakoze no gushaka comment yene murakunzwe cyane ego asante sana Zen TV Zen TV we could cry oh